Tuko tuhigana kugira ngo tugende gute. Mukombozi n'umuntu harinda mu mukomera amashi. Undi ukeneye inyishu. Icyo kintu kirambabaza cyane kubera ko narinzi ko twajabutse. Mukombozi nabubwiye yuko igituma arinda umuntu ashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda. Kandi nimba giye kuba depite honyene bisaba ko n'umuntu ashobora guhigwa, umuntu afe, unagiye kintu fuma nabiva. Baba abamushigikiye hamwe nawe ubwiwe ari mu mazi abira. Uwo si uwundi ni Mukombozi, uwo tuzi nka Nzeyimana Toma. Kuva ahatangarije ko azitoza, mbega bimeze gute? Ivyuko avuga ko hariho abamushigikiye bahigwa, abandi bagakubitwa. Aho ni mu ntara za Cibitoke na Kirundo. Mu kiganiro yatanze kuri Isaac TV yavuze ngo niba ari jewe kibazo nibambarire kwitoza ndabivemwo. Nani basi nimba jewe ndi mubi basi bambwire je ndabivemwo. Abo bantu bibere. Bavuga bati ngo mwebwe muri biki muje mu biki n'abanyere tuboneze tutotora baravyumvisa. Muri ikiganiro tugiye kurabira hamwe ubuzima bwa Mukombozi canke Nzeyimana Toma hamwe n'ubw'abamushigikiye muri rusangi. Inyuma yo gutangura imyiyamamazo kwa Mukombozi hakaboneka abajene benshi bamushigikiye. Ugiye kubana nanje Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe, ariko ndagusaba ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo dutangure ikiganiro waratanze intererano yawe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube. Ndaguhaye ikaze. Kuva aho afatiye icyemezo cyo kuba umwe mu bakandida bitoza kugira ngo bazobe abashinga amateka, Mukombozi ari mu mazi abira. Aha ni nyuma yaho humvikanye amajambo adasanzwe umukuru w'igihugu yavugiye imbere y'abantu avuga ko Mukombozi afise umutima ukomeye kubona ashobora gutanga imiliyoni 2 ziwe mu gihe azi neza yuko azitoza ariko atazotsinda. Ariko rero ikibazo ni none ko Mukombozi tubona iyo ari kariyamamaza abantu baza ari benshi, cyane cyane ugwaruka ruzi imigabo n'imigambi yiwe n'ukuntu aririmba indirimbo zibashika ku nyota, cyane cyane izikebura leta. None ni gute umukuru w'igihugu avuga ko Mukombozi nubwo yiyamamaza azi neza yuko atazotsinda? Mukombozi nabubwiye yuko igituma arinda umuntu ashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda. Kazireba ngo zica mu kiyaga ca leta yabwiye ngo ntaco kizibazo bagiye mu kiyaga ca leta ngo ntazobura ico akora. Bamwe rero bakibaza ngo none Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ibizova mu matora? Ati none Evariste Ndayishimiye kugeza ubu arazi uzotsinda n'utazotsinda? Abandi nabo bati none Evariste Ndayishimiye ko ari umukuru w'igihugu, amatora akaba ari ay'abashinga amateka, ni gute ariwe aza kuvugira nk'ivyo mu bantu mu gihe azi neza ko amatora azoba ari ay'abajenama ba komine hamwe n'abashinga amateka? Mbega hoho iyaba ari ayo mukuru w'igihugu, none ubutegetsi nibwo bugena uwutogwa n'udatogwa, canke ni abene gihugu bizera uwo bashimye imigambi yiwe hanyuma bakamuhunda amajwi? None kubera amatora atatubera inyishu, abo bantu twe no gukoresha igipolisi gisoda nyene kubera ko intambara zacu zagize atanguruko abantu bajyana umutima wundi nakavuga yasinemera. Inyuma rero y'amajambo nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yavugiye imbere y'abantu, Mukombozi umwe mu bari ko baritoza kugira ngo azobe umushinga amateka, cyane cyane aserukire ugwaruka, yumvikanye avuga ko niba koko biteje ikibazo canke byorinda gusesa amaraso, ati ni vyiza ko yotuma abirika kwitoza. Ati kuko nta mpamvu yuko yoza kurongora abantu badafise umutekano canke batamukunda. Imbere y'isinzi ry'abantu, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu ciza cy'u Burundi, Mukombozi ati yaribeshe, yakoze konsere abona abantu baje ari benshi, aca yibaza ko bose bazomuha amajwi. Atariko haciye iminsi mike na Satubi arayikora, haza babandi nyene. Ati none mwabo bantu abazoyaha Satubi canke abazoyaha Mukombozi ni bande? Mbega arabaza ngo ni bande ba Mukombozi, ni bande ba Satubi? Umva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana, acavuga ati yose n'amajwi yanje. Mugabe ikibazo Satubi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene. None aba Mukombozi n'abande, aba Satubi n'abande. Mukombozi inyuma yo kumva ibi bintu
ati je vyanteye ubwoba kuko nza numva mu banywanyi banje hariho abaguma bagira ibibazo mu Cibitoke za Kirundo. Ati je rero ndatangara impamvu abarundi tutaratahura ko amahitamo y'umuntu ava mu mutima wiwe. Mukombozi yabandanije avuga nti kuba papa wanje yarahisemwo mama wiwanje nibisobanura ko yanka mama wawe. Ati ahubwo nuko papa amahitamo yiwe yabaye mama wiwanje. Kubera iki tugifise politike je sinzi kweri. Umuntu arahunze umwana w'abandi nk'ubu ariko abahiye ariko yinyegeza wayigihanga kubera gusa abantu ngo kubera gusa amatora yabwira abandi mutore Mukombozi ntucyari kiba. Ivyo rero abatabitahuye no kuvuga ngo Mukombozi yashaka kuvuga ko niba umuntu acaguye gutora Mukombozi atari uko azoba yanka uwundi muntu uwari we wese w'umukandida yitoje, ahubwo ari uko uwo muntu azoba yahisemwo Mukombozi gusumba uko yari guhitamwo abo bandi. Mukombozi yabandanije avuga nti je sinumva impamvu tudatanga umwidegemvyo mu matora mu gihe amatora ariyo yoba inyishu y'ibibazo byose dufise mu Burundi. Ati none mushaka ibibazo uburundi bufise twongere kwibindi. Gusa nyine ku banywanyi banje nibyo nguma numva benshi bariko baragira ibibazo Cibitoke za Gihanga hanyuma bariko barakangwa. Je sinzi abarundi nibaramenya gutandukanya amahitamo ngo tarugwa. Ati none mushaka twubake etaje y'ibibazo mu Burundi. Ati ivyo bintu rero birambabaza kuko jewe narinzi ko Uburundi twamaze kujabuka twashitse mu gihe umuntu yidegemvya yishira kizana. Abandanya avuga ngo jewe rero kuba noba umushinga amateka bigasaba ko abantu bahigwa bakagirirwa nabi. Ati notuma ndabivamo kuko kuba jewe umushinga amateka ntibisumba ubuzima bw'abene igihugu boba bagiye kumpa amajwi. Ati jewe kuba ntabaye umushinga amateka ntaco nzohomba. Ati kandi nta naho ndabona handitse ko utabaye umushinga amateka utazobona nijuru. Kongera ko ibindi shakubaka etaje y'ibibazo undi ukeneye inyishu. Icyo kintu kirambabaza cyane kubera ko narinzi ko twajabutse kandi nimba giye kuba depite honyene bisaba ko n'umuntu ashobora guhigwa umuntu ave munagiye kintu fumanda bivamo. Eske mfuye nabaye depite icyo nzohomba hari umuntu azobura ijuru ko yatabaye depite ko ntigeze mbana chef na délégué de la classe hari icyo navuze sinahigije amashuri. Abandanya avuga nti jewe bwari ubwa mbere ngerageje kwitoza kugira ngo nserukire abandi kuva n'igihe nari nciga nta gihe na kimwe nigeze mbana délégué kandi ndabayeho. Ati none ubu butware noba ngiyemwo ari uko harinze kugira abene gihugu bababara vyoba bimaze iki. Ati noba ngiye hehe kubera iki norinda kugerayo ari uko hamenetse amaraso. Mukombozi abandanya avuga nti je sinumva impamvu abana b'igihugu barara baturatura mu bisaka ngo kubera ko gusa bavuze ngo batore Mukombozi. Abandanya avuga nti niba ari jewe kibazo nibambwire basi ndabivemwo ariko abana b'u Burundi bajyame basinzire. Ubwibi rero byose byukuri uriko urumviza ivyo Mukombozi avuga nuko abivuga urumva neza yuko ababaye, ariko icambere akaba ababaye kubera abantu bamushikiye bariko baratotezwa, ariko ikigira kabiri ababaye kubera ko bisa naho Mukombozi badashaka ko yitoza. Ariko ikibazo abene gihugu bibaza ni none kuvyukuri hoba hari abatinya ko Mukombozi atsinda akaba umushinga amateka canke nuko badashaka ko abajene baja mu ntwaro. Abantu rero inyuma yo kubona ivyabaye nko kubona prezida yari karavuga ngo ararinda kuko yitoza azi neza ko atazotsinda, hanyuma mu nyuma yumvikana avuga ngo ariko ni vyiza kuko nibwo bwa mbere amatora abaye mu Burundi abene gihugu bafise akamwemwe kandi bishimye mu mutekano ntangere. Mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda kaziheba ngo zica mu kiyaca, ariko byose biraryoshe. Tubishukuri abantu b'abakurambere so bwa mbere tugize amatora twibere mu mahoro nk'uko n'ubwa mbere muri iki gihugu. Niho rero bamwe baciye bibaza ngo none ni gute abantu bari mu mutekano ntangere mu gihe hariho abashigikiye umukandida umwe bariko baratoratuzwa ata mahoro bafise. Ikibazo rero nkubaza wewe unkurikiye, none kuvyukuri urabona abantu bashigikiye Mukombozi byari bikwiye ko batotezwa canke Mukombozi ubona ari vyiza ko acika intege akareka kwitoza mu gihe tubona ko hari abenshi bamuri nyuma banamushigikiye bifuza ko aba umushinga amateka? Icyiyumviro cyawe ndagikeneye muri commentaire. Ndagushimiye wewe twabanye kuva dutangura kugera dusoje. Uno munsi nagomba ngira ico mvuze kuri umukandida umushinga amateka Mukombozi.
ubuheruka naramucishije ko gusa ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose ariko ntaco namuvuzeko. Naragize nti sinohava ndamuca intege niyigeragereze azobibona mu nyuma kumbure azohakura icigwa. Uno munsi rero numvise umengo sinovyigumizamwo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ati gira amahoro. Umuntu yitwa Mukombozi arashobora guturira imiliyoni ziwe zibiri ngo agiye kwitoza kandi azi neza yuko atazotsinda. Hari abantu rero biyumviye yuko perezida yoba yarihenze ko bari kwakunda avuga amajambo nyene voilà bati ariko arigirira komedi nyene nka kumwe tumumenyereye, ariko yamubwije ukuri si Mukombozi gusa ahubwo nuwigenga wese. Kugira ngo umuntu yigenga ashobore gutsinda ni nk'uko coba kibaye igitangaro kivuye mu ijuru. Baravyugaye barasubira baravyugara, none ibi Mukombozi yagiye wagiye kwitoza atavyabona atavyazi. Aya masaha tuvugana murazi ko twarasemereye kuva bashira kw'inzego zose za seni ceci cepi kuva na seni yonyene n'amabiro de vote aho hose nta bantu b'umunani bashizemo canke se bo mu yindi migambi. Ni ukuvuga ko rero rujya rwego ntirwigenga. Ntaraja no kukindi ubwa mbere na mbere bwobwo arazi neza yuko seni itigenga. Seni ni umugambwe uri ku butegetsi, none naho woba warose 100% seni itigenga. Nukuvuga ngo ibi bintu byose wiciye amatwi ukavyirengagiza, ayo majwi woronka woba uyakuye he? Naho basi woba urose 100% abarundi bose bakagutora, ninde yo guha ayo majwi? Voilà, ninde yo vuga ko watsinze? Ico ni kimwe mu vyo Mukombozi yirengagije. Nibaza yuko wewe yari yizeye yuko hashobora kubaho igitangaza. Bo simpariye yuko ibitangaza n'utwumize bitabaho. Oya, Imana irashobora gukorora inkuba, igakorora umuriro, voilà, ikagwisha imvura, imituragaro, ikavuga. Ivyo bitangaza kera vyarabaho. Ubu rero sinzi yuko Mukombozi yari yiteze kimwe mu ivyo bitangaza. Bo aciteze ni sawa. Icya kabiri rero ni kimwe narimvuze. Mukombozi yoba yarabanje gutembereza umutwe, arumviriza canke ararondeza, aragira recherche, arasoma amategeko y'ukugene abigenga bashobora kuzoharurirwa amajwi. Nimba yarabisomye, umukuru w'igihugu akamubwira ati sha wewe waraturiye imiliyoni zibiri uri kuritoza kandi uzi yuko utazotsinda. None yoba yamubwiye nabi ga yemwe, yoba yaramubeshe? Je numva atamubeshe, yoba yamubwije ukuri. Hariho ingingo yo kubahiriza ibwirizwa shingiro zibuza abigenga kwidegenja. Umwigenga bavuga ati kugira utogwe kugira 40%, ariko twe turi mu runani turi migambi ine batubwira ko tuzoronka tuba dufise 2%. None wumva abo bigenga batarenganye. Mwumviriza akantu, je nibaza yuko Mukombozi atagasomye da canke yakarenze kwa kazi. Ibiriko biramushikira nibaza yuko atawe vyotangaza. Nareke kwidoga Mukombozi, nabandanya amatora. Kugira ngo utsinde uruwigenga utegerezwa gutogwa ku bice 42. Aho ni kwijana. Umugambwe nawo canke inani z'imigambwe voilà zozo zikaronka ibice 2 vyonyene voilà. Nukuvuga ngo uwigenga ategerezwa gusumvya umugambwe canke inani z'imigambwe ibice 40 voilà. Aha kantu murakumvaga yemwe? Amategeko umugambwe uri ku butegetsi ufatanije na seni barayacuritse voilà. Nukuvuga ngo vyoba bigoye, eka mbere vyoba bitanashoboka yuko umuntu yigenga yoshobora gutsinda
muri aya matora, kiretse gusa habayeho kimwe muri vya bitangaza navuga, naho yotsinda 100%, ninde yo kwandika ayo majwi? Nkiri ngaha twaravuze neza duti abantu bagiye muri aya matora y'inkinamico n'abantu bagiye guherekeza CNDD-FDD kugira ngo biboneke yuko voilà habaye amatora, kandi mu vy'ukuri atari amatora yabaye, ari inkinamico. None ibi Mukombozi ntavyo yarazi. Voilà, mu gihe hariko haraba amatora atamwidegemvyo uriho, ibintu vy'amatora abarundi batarabiganirako, hanyuma ngo bafate ingingo barabire hamwe uko ategerezwa gutegekanywa, ngo habeho umugwi uhurijweko na bose, umugwi urimwo abantu b'abashinga ntahe, abantu badatamikwa ijambo. Tukiri ngaha nyene, mbega ayo matora yoba ari amatora ameze gute? Ibi vyose Mukombozi ntiyigeze avyiyumvirako. Abasenere barabatse umugambwe no kubadidagura, barabadidagura, abandi bakirirwa baranyuruzwa. Voilà, ivyo vyose ni ibintu vyerekana yuko atamwidegemvyo na mukeya uriho. None Mukombozi yarazibiye amatwi, ivyo vyose aravyihoza, yiyumvira kumbure ko biriko biba ku bandi, wewe bitomubako. Ubu niwe biriko birashikira. Voilà, ubu abavuga bati tuzotora Mukombozi bariko barabirukako. Ubu barara mu myonga, barara ntibuca, barara ruhunda. Muyandi majambo gabene data, Mukombozi mu gihe ibi vyose yabirenzeko, akihoza, akica amatwi, voilà, kandi abona yuko ari intambamyi, ntimwumva yuko ariwe yataye aba bantu mu rudubi? Voilà, amatora y'ukuri, amatora y'umwidegemvyo atakirahindurwa, abarundi bataricara hamwe ngo bagire ivyo batosoye, voilà, nta matora y'ukuri azobaho mu Burundi. Ubu wenka wewe aya matora wocu yita gute? N'amatora canke n'inkinamico? Ikigira gatatu, reka nje ndangiza, reka nje nsozera kuko sinovuga vyinshi kuri ibintu vya Mukombozi. Hariho n'abandi bagiye muri aya matora ibi bintu bavyihojeje, voilà, bobo nuko kumbura abanywanyi babo ataco babagira. Voilà, ibintu vy'intonde zugaye, ibintu bimuraba cane, ibintu vy'intonde zugaye, mu matora hakajamwo abantu babasuma bikomvye. Mu vy'ukuri ari ahantu hari umutekano canke umwidegemvyo, abanyagihugu nibo bobona bati turakwiye gukanura, reka dutore utari umusuma, ahubwo abo basuma nibabafate. Mbere ntivyokwirwa birashika niyo, ahubwo itegeko rya seni niryo riba rikwiye gutanga umuco ku muntu ashobora kuba umukandida n'utashobora kuba umukandida. Umuntu afise ibintu bimwagira, amadosiye y'ubutungane amwagira, uwo muntu ntashobora kwitoza. Nuko mvuze ngo amadosiye y'ubutungane, kandi aba bantu ari bikongotore, ubutungane budashobora kubakurikirana. Ivyo vyose rero Mukombozi ntaco bibonyemwo, voilà, aravuga ati je ngoma mpiganwe nabo basuma. Nukuvuga ngo yarabaherekeje, yemera kubagumiriza. Nzobereka urutonde rw'aba muri CNDD-FDD, nabereka abasuma buzuyemo. Nimuze musibe wira mumviriza abasuma, mubatoye muzomutoye abasuma babagaruye. Ngaba bari amabaraje bose barimo. Witwa Kombe ni mumuzi. Yakora agaciye tuzobigarukako. Okay, reka mu gusozera nsozerere kuri kano kantu. Nibaza yuko Mukombozi atako yumvirije neza, ariko reka ndakamwibutse. Reka tubanze tubumvishe ijambo umushinga mateka yashikirije, ariko arerekana amakenga yuko ugwaruka ruriko rurarenganywa. Kaduha ijambo noneho Honorable Salvatore. Murakoze nyenetega ku makano kanya. Ego naje nagira ngo shime cwe n'abandi integuro y'ibwirizwa, ariko shikiza amakenga afisenya kwa mushikiranganje
ibwirizwa nizo ryubatse neza kandi yisunze ibwirizwa shingiro, naho hariho honorable Frazi yavuze yuko umukenyezi hari ingingo zimukumira, mugabo turavye ngene ryubatse turumengo umukenyezi arafise mu kibanza gikwiye 30% birimwo, ariko umuntu asomye neza kitonda turabona neza yuko haba kuri ibi by'intonde canke mu bindi bibanza bivuga ibitigiri by'abaserukirwa ngaha muri ibwirizwa bijanye n'amatora, tubona umengo iri bwirizwa nta kibanza riha ugwaruka. Sinzi rero ivyo biruko mu gihe mubona kino gihe leta iserukira nyinshi bari mukuru w'igihugu itasiba kugaragaza ikibanza ihugwaruka, haba mu gushigikira imigambi y'ugwaruka. Murazi yuko hashyizweho ni banki y'ugwaruka kandi na nyinshi bari mukuru w'igihugu n'umunsi yitwa umugenzi w'ugwaruka. Nyakubahwa mushikiranganje, mbona yuko ugwaruka rushobora kutazokwita amatora ku rugero twifuza, korona yuko umengo nta kibanza rufise muri politike. Murakoze. Akantu rero nguvuo nawe ivyo ariko arazana, nibaza yuko Mukombozi atakumvirije. Yarakumvirije naho akaba yabirenze ko atakintu na kimwe kirahindurwa mu byo bari bahejeje gutora muri aya mategeko. Murumva yuko atoreka gushikirwa n'ibiriko biramushikira. Narinzi ko twajabutse Tujabuka hehe kandi abantu baguma bakoma induru bose, abanyamigambwe abadaharanira inyungu za politike bati ibintu birimwo amanyanga. Waruzi ko twajabutse gamuta? Voilà, Jesse naguciye intege kandi n'ubuzi ndiko ndaguca intege, mugabo sindeka kuvuga ukuri ndakubona. Amatora urimwo n'ay'inkinamico, naho woronka ayo majwi bazaba bagize bati reka Mukombozi ko yaduherekeje mu hicicaro mu n'amashinga amateka tugabanya urwamo. Leta nkozi, leta mvyeyi, tuvuge duti ntimubona yuko ugwaruka rufise ikibanza, ariko nta kintu na kimwe nk'uko abivuze vyo mumarira mu gihe abariko baramukwirikira, abariko baramufasha, baba bariko baraturatuzwa, baba bariko baragirirwa nabi. Ibi nibaza yuko atari ryambere avyumva, ivyo yabirenzeko, azi yuko bishobora gushika. Ibi twese turabibona. Ni naco gituma tuvuga duti imbere yuko haba amatora, abarundi bakunda igihugu, abarundi b'umutima w'ubuntu, abarundi bifuza yuko igihugu c'u Burundi gitera imbere, abarundi bamwe bakunda igihugu bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo habeho ibiganiro. Ivyo biganiro bitume ibintu vy'amatora bisubira guhinyanyurwa, hanyuma abifuza kuja ku rubuga bose baje ku rubuga bashikiriza imigambi yabo abenegihugu, hanyuma abenegihugu batore mu mwidegemvyo ntangere, aho ibintu bizoheza bigende neza. Nta kindi kintu turiko turaharanira. Ibintu vyo kwidoga ngaha rero ngo je mbona no bivamwo voilà n'umujama w'abajene. Kumbure ngira ngo Mukombozi yakoreye kuri ya mvugo y'umukuru w'igihugu ngo n'umujama w'abajene. Yo mujama w'abajene bikaba biriko birashikira abajene. Umukuru w'igihugu arafise imvugo nyene dusanzwe tumuziko, imwe y'ukuresha abantu, akabahumika amaso kandi ukuri kugaragara. Ivyo ariko aravuga ukabona yuko bitandukanye cane n'ukuri. Tuvugisha abantu b'abakurambere, si ubwa mbere tugize amatora twibere mu mahoro nk'uko, n'ubwa mbere muri iki gihugu, vyerekana ko umutima bwacu bamaze kuza. Umukuru w'igihugu aremeza yuko ari amahoro. Umukuru w'igihugu aremeza yuko turi muri demokarasi yiganje mu Burundi. Imana kuko yarayitweretse yuko Uburundi bwakuze, yuko abarundi bazi icyo ari cyo demokarasi. Imigambwe yose nagomba afata akanya ndayishimire kuko twese twagiye guhiganwa twumva yuko turiko turonderera Uburundi. Cyubahiro mukuru w'igihugu cacu, beniteka banyakubahwa mujeje amabanga hambaye muri kino gihugu cacu, ndongozi mu nzego zose, banyamigambwe barongozi mu nzego zitandukanye. Nagomba nsozere n'aka kantu pathetique. Patiri
mu mvugo yiwe yarahinyanywe ati reka ndangize n'aka kantu pathetique kumbure ndazi yuko abantu batari bake batagatahuye abiza amashure hariya bariko baranyumviriza simwebwe ndiko ndavuga mugabo abo ndiko ndavuga je ndabazi voilà abo ndiko ndavuga baranyumva ngomba rero mu nkundire ndagasigure bukebuke pathetique ni jambo ryavuye mu rurimi rw'ikigiriki pathos risigura souffrance umubabaro agahinda ati mu nkundire nkoresha iri jambo ribabaje iri jambo ry'umubabaro murumva ingene yakrotiye iyi nyigisho umve umukuru w'igihugu ariko aravuga ati hariho amahoro hariho demokarasi abarundi baratunze abarundi baranezerewe voilà patiri nawe mwumva ivyo yaherejeko muce mugereranya izi mvugo zibiri mbega ninde yavuze vyo ninde yavuze ibitari vyo umuganwa Rudoviko rwa Gasore ahari aratubona kandi nibaza ko ababaye Melchior Ndadaye yogaruka yobabara gusumba ko nitwashitse aho yashaka kutujana voilà Melchior Ndadaye niwe ncungu ya demokarasi turavyemeza turavyemeranya ariko umukuru w'igihugu ubu ariko aratwemeza yuko demokarasi yiganje mu Burundi hari amahoro mugabo patiri nawe avuze ati numubabaro ukomeye demokarasi yarapfuye mu Burundi hamwe Ndadaye yagarutse yorira ntiyo kwihanagura ibi byose rero Mukombozi yarabirenze ko voilà none yari yitezereza irita iyahe abarundi duca kenge duhumuka amaso dukanure tubone tureka kwifatanya impumyi abanyagihugu basinziriye hari umunsi bazikangura nubu ntibarikangura biragoye ko umunyagihugu yikangura mu gihe atari informe umunyagihugu kugira yikangure ifoko abazi ibiriko biraba mu gihugu Julius Nyerere yobona ivyo turimwo yobona birya bintu bidukora kumbure yokorora musozi kumbe vyari ivyo Nelson Mandela yoza niyo himbagwa namba abonye uko dukora umukuru w'igihugu ati abarundi baratahuye ico arico demokarasi ubu turi muri demokarasi voilà demokarasi ni ukwishira ni ukwizana Mukombozi kumbure yotahura imvugo y'umukuru w'igihugu abanyapolitike bose bavuga batebaga ibintu biteguye nabi ibintu ntawovyemera amatora yaribwe kanatsinda murabona ingene seni yubatse murabona amategeko ya seni ingene canke amategeko agenga amatora ingene yubatse ubu rero nibaza yuko Mukombozi yo kwihangana ibi vyose yabirenze ko abibona ukuvuga ngo yobandanya urugendo je sinomuca intege oya sinomuca intege bagabo ariko amenye yuko ivyo umukuru w'igihugu yavuze bitari kure n'ukuri kuriho kuko birazwi neza yuko CNDD-FDD izoronka amajwi 100% kiretse abo yiyumviye guha ku rutoke abayiherekeje ivyo rero murumva yuko Mukombozi arashobora kuronka ayo mahirwe canke abandi bantu bakeya barashobora kuronka ayo mahirwe mugabo ayo matora azobabaye samatora azozanira urukiza abarundi ivyo twarabivuze turabisubiyemo navuze rero igikwiye gukorwa nico nyene kigawa nico nyene gifatwa minenegwe ico cyo kwicara hamwe abarundi bakavuga bati kugira igihugu c'u Burundi gitera imbere reka ibitu bihinyanyuruku reka ibitu bikosoruku nibizosubire kudutosekaza canke kutwononera nuko rero reka ngeze ngaha nibaza yuko ubutumwa Mukombozi yaza kubwumva ubu ari mu mayira abiri guhagarika ntibikunda kandi nukubandanya naho yobandanya wenyene arazi yuko atakizovamwo ahagaritse hoho murumva yuko bitobibi biriko biraba vyoca bibi bindi reka ngeze ngaho nibaza yuko mwumvise ico navuze Imana yo mwijuru niba mpezagirire cane reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze
ahantu igihugu icyo ukoze cyose uronka amahera kandi nimba agiye kuba depite honyine bisaba ko n'umuntu ashobora guhigwa umuntu afe umuntu agira ikintu ndabivamo